amahera siyamba. Mana yanje uyu mugabo kugeza isaha saa sita z'ijoro atarataha ndamutelefona sindamutora nibaza ko yoba yagize ikibazo. Samia? Oui, Dalinda mumushitsi. Karibu rero ni mwicare. ndahicishe. Abana bangana. Nariko ndihuta bugere jewe naringiye kukazi umenga iryorenga ntaje ngaha ku bintu nabonye nje ku mugoroba mbega mugabo wari hari Oya, mugabo wanjye si hano. mbega atari hari ejo ku mugoroba nari nje ku kazi nsambura mu nzira abantu batatu mbona umuntu bateruye Wararavye neza ubonana umugabo wanjye. oya gira ngo nyibwe inyuma we namuvuze ko atari hari niwe Hari hehe hari sangapi byagenze gute? Abantu bamutoreye bari bambaye iki? Bari ku modoka, bari ku moto byagenze gute? wamenga ibintu by'ibisuma Bana yaje. sinabonye neza Bana yaje. Mwijoro naratelefone ndarindira saa 4, saa 5, saa 6 ndahamagara iwabo ndabaza abagenzi. Hose ndabura. None nkububiza kugenda gute ndamukura hega mana yaje. nawe hari rero Nawe uhari. Kuva mu gitondo hose nabuze amahoro nabusanze no ku kazi n'ibyakunze konjanye. bari hakiri kweje bari kukekeranye kaza kumubaza ko bariwe Ivyo nivyo byose bariho kuko nta kuntu ushobora kuzimya telefone hakagera saa 5 z'ijoro namubutse. Kanita buno umuntu mbona kumagare. Allo? Ego n'amahoro. Turashima bukeho. Ndabumva. Umugabo wanje yakoze iki? Byagenze gute? Muri hehe bazi? Oya ni mumbarire, mfasha mumbarire nta n'umuntu n'umwe ndabibwira. Ego. Shaka kumenya basi ikintu yakoze cyo nkamenya ahantu muri kugira ndabasangeho. Basi nimbara amafaranga yoba yaratwaye ntumende yari ariko nimumwice. Ndabasange nimubwire basantu no basanga we nta muntu n'umwe tuzanana nta n'umuntu n'umwe ndabibwira. Fasha mumbarira aho muri. bakubwiye gutya Alo? Baciye bakupa telefone. Ndamukura he? Abantu bamufise nibo bantelefone ariko bambwiye ngo singira umuntu n'umwe ndabibwira. Umugabo wanje aragiye nk'ubu ndamukura he bigenda gute? jere nakekeranya Umviriza ndagusaba ikintu ugende muhira uhore ntugire umuntu n'umwe ubibwira. Ndazi ko Imana inkunda ndamukurikirana nico ndagusabye umfashe gusenga. Ndamukurikirana ndazi ko ataco aho bagize umutima wo kuntelefona nuko bazi kumwica. Umfashe gusenga ubihore ntugire umuntu n'umwe ubibwira.
sawa rero ndabanje ukaze Sawa murakoze. yari ibyo Dusengere. gusenga kuri Imana ndumva ari hatari sawa yosubire Yawanze igitekerezo kuza muri yavuze. Rero shaka rukuru. Umugore wanze igitekerezo baje. Biranse aka kanya n'isaha ngiye kuba uwande. Abaciye umugani ngo cyagari kinini reka ntibabeshe. Kigiye kirofa cy'umuhungu kigiye kumbeshe turaryamana. Inda candayagiriza utari nyeneyo bica bituma ngiro nino uko bamushimuse nza kubigenza gute ubu ko yagiye sani yagiye sigaye ndaho kandi nari namaze kumubwira ko imwe ari yiwiwe. Kya kirofa cy'umuhungu naco kiza kumbesha. Sawa ntaco reka ngende. Abantu bavuga ngo umuntu ngo nyambara ubwiza ngo bakumutima ariko wewe uri hose ku mutima no ku maso bwawe ntaco bara nikiwa nawe napinda okay ana none shi kama nawe yagize neza ntiwishimye n'abiki cyo musanzwe icyari kinzanye hano cyari gitumye ndagusanga ngaha. Icyambere na mbere nagenda kubwire ko San bamushimuse. San baramushimuse. Ubu umugore we wabaye hababaye. Umugore wiwe ari mu macunga madasanzwe. Tugiye kuri icyo San ko bamushimuse. Wibuke neza ko kinda wanteye twari twasize kuri we. Nizere kubizi neza. none umugabo yaranditse ko ufise inda? Oya umugore we nta kintu na kimwe azi kandi akaramuka abimenye naho nzoba mbaye ngiyeho kuja naho nzoba mfiseho kuja. Wowe rero nahawo kuvuga ijya nyuma. Umvisa rero she sibyo urabona ubuzima mbayemo ibyinshi ntararamo n'intambwe nini ntarashikako. Reka ndakubwira ko mu Rwanda tuyikureyo. Yego mwigasha ubwa mbere ubuhungiro bwari Sani none Sani nawe ntagihaye akazi kacu nikatworohereza. Ubu bafashewe ejo cyangwa n'umunsi niciyewe. Ngize je ndakubwiye mugihe ukintera ntavyo ari bwambiye by'iya hino ninagerageje ndakumvira ndayishira kuri Sani ariko nakakanya n'iyi saha je ntandashobora gukura none yo mikana nizashu nawe bari muri chambre barabayeho nawe ngaha chambre na saro ntuzobura kubaho. She mbiriza ndakwizuka ndagukunda kandi cyane ariko kuvuga ko iyo ndayogumana oya
ubusani hakiriho sivyo rimwe kabiri bumve mufise inda burya mugore waragusohora ikindi naco naho yo atogusohora ukabesha ngo yasani bigakunda umwana amaze kuvuka bagapima amaraso bagasanga ntibahuje DNA n'umuryango basanga naho nyene ni byayo ni yama bimaze okay nagira ko icyambere sana inamaze kubimubwira ubusani bashamushimira kuvuze ati tuyikure sani akiyagaruka bishavuga ati yanda wambiriye cyabigenda gute sani ntazogaruka